gucemba inkono je navyigishijwe na mama yambyaye nabitanguye ndi umwana muto y'umuvyeyi yampimirije kugira ndawukore kugira nzoronke ukuntu nzoba kw'ishure narize nagarukiye mu wa gatatu je nagumye ngwaragurika cane baca bakora ibibazo nyene ntagiye ku mashure umwigisha caranyirukana nca ndaheba turikora hiyo ahantu bitwa Nyabisindu moya ntivyoroshe kweli turimba nyene ikinogo kugira turironke icambere na mbere urarizana hanyuma ukaza mu ncibo hanyuma ukarikata ukacorondera utu tujo nyene batutangura kubumba hanyuma ukaronka inkono hariho ikigugu n'umuvango n'incibo bwa mbere urahonda incibo ubugira kabiri ukarikata ukajora rivanga kugira nyene turonke ibumba rimeze neza aka n'umucembuzo iki n'igikuvyo izi nazo inkogoto iyi nayo imikurungizo icambere na mbere akagirisha nk'uku kugira inkono nyene ibe nziza ibe ngufiya tukayicuma neza iki naco n'igikuvyo tugira nk'uku neza kugira dushireko akantu karaho tugira nk'uku hanyuma ubu nawo n'umukurungizo dukurungiza nk'uko aha mu mbavu nyene aho utu n'incibo ibumba ribe neza hatarimwo incibo ryoca riturika baduha ivyo kurya amafaranga barayaduha hariho ibigugwa 3, 5 n'igihumbi canke 2,500 birantunganye.